Alvine mugenzi cyane nafashije ibintu byinshi. Twamenyanye ku ma réseaux sociaux. Mwahuriye kuri réseaux sociaux. Yego. Hari abantu bashobora kuvuga ati Alvine tumuzi nabi. Umukobwa wese afashije. Nuko amanza kumusuzuma urumva amusuzumye nuko umusuzuma ça veut dire quoi? Ya urashaka kuba utabitahura baravuga kenshi baravuga ko yuko bamanza kuryamana juste ivyo ntibigutera ubwoba nk'umuntu wumva ari karagufasha afite ukuntu atuma nijya anyita utuzina dukora ku mutima ma yamayeho bisinakwepa harahana nkora nkumva lost mapa Nelly Lante nawe bon arashaka kuvuga ikintu muri sens mbi ariko ntago yavuze ko ari bibi hama ni wowe ufata nyine ivyiza muri vyavuze akabikorera Fernando Kiriko none ko bikaze bose okay Kiriko Kiriko double J Kiriko Natasha Satpi gute Natasha kandi wewe sure Big Fizzo Monia Frey Big Fizzo Hello bakunzi ba Gatech TV uni Hot Rig bakunzi ba Gatech burya ngo hari izina ryongeweko ni Mr Vibe okay ni Hot Rig yamazana n'ama vibe amwe adasanzwe ndababwira ama vibe ndayahabwa niki ndayahabwa n'aba invite badasanzwe mbana atumiye nkuko mubibona numwigeme aje azananye vibe idasanzwe bakunzi ba Gatech nahora nzana ivyuki ubuhoho murabona niseko yiwe yuko ari iyidasanzwe reka amanze aturamutse muri kano kanya mwumvirize ijwi giwe gusa muranyumvira kazi Tabaramukije ya murakomeye nda yo nabashama soni DC mwitwa gute Je nitwa Linda Nzeyimana ariko hari akazina bakuzi ko Linda Moumou Linda Moumou wow nakazina keza kubera iki Linda Moumou namazina yanje nitwa Linda Muna Nzeyimana Linda Muna Muna niyo nacengira Moumou waciye urica nanje no kubanyita Mr Vibe kubera iki nzanana n'ama vibe yes kaze muri studio za Gatech merci ushaka kuramutsa abakunzi ba Gatech Linda ndabaramukije mwese abakunzi ba Yaga TV ya Gatech TV wow turabona yuko musa neza kandi mutagase je mpora nkunda kubaza abakobwa nirihe banga mukoresha kugira muse gutyo ndi naturel really ego no makeup si gakenya ku les lèvres sourcils ariko kumubiri nta kintu nisiye wow kubera iki ukunda gukoresha naturel niko meze sinkunda ibintu byinshi niko nimereye you so beautiful yes yeah murakoze cyane karagaciyemwo reka twinjire n'umukobwa ubona ariko arabica bigacika muri industry ya 257 bakunzi ba Gatech mukanya muraza kumva n'indirimbo yiwe adukorera akapera suramo akapera yes mbega Linda ntagiye kure Alvine avuze iki kuri wewe n'umugenzi yaramfashije nitangira umugenzi cyane yaramfashije ibintu byinshi mwamenyanye gute ryari kugira ashobora kwitwa mugenzi wawe twamenyanye ku ma réseaux sociaux mwahuriye kuri réseaux sociaux yego niki kinamaze kugufasha kumva ati no mugira umugenzi wanje n'umugenzi deja yarafashije umugenzi ubandanye ego nyigishika muri industrie niwe nabajije niwe yampaye ama connection ku ba producer ku ba director ego
ndamushimira ko yaramfashije. Ako dufite aba influencer benshi kubera iki Alvin Smith? Sinzi niwe twari tuzi nanye ngira nce gituma. Ariko ndiko ndabitaho. Nta kindi nawe. Niwe mwari musanze muzinanye. Nivyo nyine. Ako antuko nshaka kuvuga umuntu ndashaka kumuhitamwo kubera nashimye iki kuri we kubera ndavyo ukuntu akora ni urumva tuzinanye depuis 2020 tuganira juste bisanzwe 2020 urumva niwe muntu yaciye anzamo rero kubaza mu gihe nari nayi si vyubu hoya si vyo no kuvuga uranariza ibintu vyiwe nawe naramukurikira. Okay ya turagukeje turana n'umuntu yagufashije koko urabona n'indirimbo yagiye ayamamariza mu buryo butabona buri ahamagarira abantu nizeye ko vyakunezereje. Yego bien sûr. Wow. Ndamuremercier. Alvin Smith turagushimiye ku gikorwa ukora ukuntu ushobora gufasha abantu bariko baraduga. N'abandi babonereho vraiment bafashe uko. Hari abantu bashobora kuvuga ati Alvin tumuzi nabi. Wowe Alvin umuzi gute? Umuntu mwiza arafasha. None abamuvuga ko ati umukobwa aje muri industry aba yashitse kwa Alvin akamanza kumusuzuma. Ayo majambo wewe gute sinumvishe. Hari abavuga ati Alvin Smith umukobwa wese afashije nuko amanza kumusuzuma urumva amusuzumye nuko umusuzuma ça veut dire quoi? Urashaka kuba utabitahura baravuga kenshi baravugwa ko hariho ubuheruka bavuze ko yuko bamanza kuryamana juste ariko hariho n'abandi bavuga ati ivyo sivyo kubera bamarana umwanya munini wowe ivyo ntibigutera ubwoba nk'umuntu wumva ari karagufasha. Hoya kubera ntabwo ça dépend de la relation moi mufitanye je pense. Je pense que ça dépend de la relation y'umuntu bamufitanye. Kugufasha mudafitanye relation. Yego juste uby'ubugenzi. Alvin Smith rero kandi yameje connexion donc nta kindi kintu tuvuga ngo ku buryo ngo bigenda kure no haya. Naramusavye arambwira woja kuri uyu. Sa n'umutevye ko kubera muri industry urabizi uko azwi. Arazwi kandi azwi muri zino mpandi zinaziriya ariko nizere yuko nawe ntibigutera ubwoba kandi birakunezera. Hoya n'ibinera ubwoba kandi aba Alvin ni umuntu en dehors y'ivyo akora umuntu nk'abandi bose donc hashobora kugira relation n'umuntu sinibaza ko ari ibintu bibi enfin je sais pas c'est umuntu wese vie privée y'umuntu nyine sinzi sindayishira hamwe na vie professionnelle ndabitandukanye. Donc ivyo akora niwe bimureba. Urabana n'akazi. Wow, congratulations. Nelinati nawe umuzi gute? Nelinati nawe muzi twahuye la première fois sinovuga ngo nihe exactement. Gusa nandi kumwe na justement Alvin yacarazara turamutsa aho twari turi. Niko namumenye. Umwana mwiza cyane nene. Ariko hariho amajambo yakuvuze ko avuga yuko winjiye muri industry uzoyibona wewe wavyakiriye gute? Navyakiriye nka conseil. Kuko nta bintu bibi yavuze. Elle m'a juste dit en fait kugukabura. Exactement. Yaragukabura. Yarambwiye ariko hari abantu uri murashira ibirenge nyine fais attention. Ariko ku rundi ruhande hari abashaka kuvuga ati Nelinati nawe ararenga imipaka kubona yataka n'umuntu bataramva n'ukuntu na vibe yiwe we na kuri urwo ruhande bivuga bon arashaka kuvuga ikintu muri sens mbi ariko ntago bivuze ko ari bibi. Hama ni wowe ufata nyine ibyiza muri vyavuze ukabikorera. Wow. Ndabikunze cyane wishura neza cyane rwose kandi nizere yuko Nelinati
n'umuntu ubona ariko arafasha abantu benshi ubona ariko arafasha abantu benshi uretse yuko abandi ku yindi side abantu baramutahura nkaho umengo arashira isoni ariko wewe uri umuntu amwumviriza nizere yuko nawe uramwumviriza kandi vyavuga hari ico biba bifasha ya pour clôturer sinzi yuko hari ico wamushimira nawe ko wumva umuvuga ko ndamushimira cyane ko yaramfashije cyane donc je te remercie beaucoup Nelly Nantes yes tugomba rero twinjire ku ndirimbo iriko irabica bigacika abakunzi ba Agateka ino ndirimbo nawe we ni wajya kuyikurikirana ndazi hari ico uza kukuramwo kidasanzwe rero jewe hari agace karyoheye mana dusa ku murongo ano majambo ino inspiration wayikuye hehe byagenze gute ni inspiration y'ino ndirimbo oya déjà vusi indirimbo yanje sinje nayanditse je narayiguze narayiguze amadacha ndayiririmba yari maze gukorwa deja yari maze gukorwa n'undi muntu n'umuproducer n'umuproducer okay kubera iki deja vu kweki deja vu kubera subiye kunango ni hari umuntu yashatse kumbera manager niko tutabandanyije yitwa Talent Power niko yitwa sinzi mubonye ijya ndirimbo irangira hari logo yiwe niwe yashatse gukora indirimbo arayitora avuga reka dukore kuri iyi ndirimbo byo bari bon ambwira okay chucha ndayikora nanje yaranshimiye ndavuga yaranshimisha yaragushimishije okay tubona ari indirimbo irimwo ubuhinga budasanzwe kandi felicitation ni indirimbo ubona irimwo amajambo ari powerful antuka naho tuvuga ngo si iwawe ariko motivation nizera yuko ajya ama image nayo iwawe nyene ya ni indirimbo ubona ikoze ku buhinga bwa none kandi bugezweho mbe wayikoreye hehe usanzwe uba hehe Njewe mba mu Faransa ijya ndirimbo nayikoze igihe nari na amajwi nayakoze igihe nari naha muri Novembre nima nibuka neza Novembre nikorana na Buddha the Buddha Tizo producer hama canja mu Faransa cyanikorana n'umu director yitwa Alan Soja mu Uganda ariko we aba muri Hollande niyo twayikoreye umva rero iyo ndirimbo yarasi en fait yakozwe mu Rwanda umu producer yayikoze yakore mu Rwanda kubera ikizo circulation zose sinzi ngira bibaho kubera iyo utangiye projet ntubuzi kuntu genda umva ko twatangiye but enfin ko twashatse ko bigenda siko byagenze twarayiguze ivuye mu Rwanda niko genaza nanzi ko nzoyikora j'avais pas prévu kuja mu Rwanda rumva narayikoze j'enregistré hama yagombwa kuja mu Rwanda kugira bayi mastering nivyakunze byose bica bibera inaha hama acasigara nyene ko gutourna clip ajya amashusho naya yose vyakoreye muri Hollande hari muri Hollande hajya okay none wowe gukora indirimbo idahwanye n'ururimi rw'igihugu ubamo wavuze uba muri France deja ntaco wavyiyumviriye ko message abantu bazoronka message gute iyo nishwa kuko benshi barabimbwiye uko nari gukorera wenda tuvuge mu Faransa batangira kwanjistra mu Faransa ibintu nk'ivyo ariko sivyo ni gute ndumwana ndumurundi ndumunyarwanda en fait d'ailleurs ndacanze ndumunyarwanda n'umurundi urumva uja guteza imbere urundi rurimi c'est pas guteza imbere gusa iwanje bari iwanje chez moi c'est chez moi urumva
numva ico kintu no gikora wow ico kintu no gikorera j'apprécie ça félicitations uri mu bantu biyumvira ico kintu bake kuko benshi usanga bitwararika ugasanga agomba kwifata nka bariya kandi koko atari yavuka rero wowe turagukeje hamaze igihe kingana gute uri mu Burundi ubu unye la dernière fois une semaine maze une semaine wumva gute kishima yo mu gihugu cawe nziza cyane mu Burundi ndahakunda cyane ndakunda climat en plus ubu unye ntihashushe cyane donc ça va muri France hoho haba ubu unye muri ete harashushe cyane harashushe cyane wow c'est très bon yes tubandanye nino ndirimbo ni indirimbo ubona ikozwe ku buhinga wanashima bugezweho mvuze ubuhinga bugezweho wararimbye mbere n'indimi nyinshi ikinyarwanda ikirundi igifaransa icongereza n'igiswahili kirimo bon ariko tugaruke kuri ino zina ni déjà vu kubera iki nuri muruhi déjà vu ni igifaransa en fait n'ukuntu candikwa ni déjà vu mu Congereza ntacavuga déjà vu déjà vu rero ni kwa kundi nyine ubona ikintu kacumenga warakibayemo c'est comme si c'est un passé kumvamo iki kintu mazi kukibamo en fait ukagira emotion comme si wakibayemo kandi aribwo bwa mbere aribwo bwa mbere urumva we waraguye mu rukundo uvuga ati sinovyihanganira wow c'est très bon waririmbye indirimbo vraiment ubona yanezereje cyane gose kandi rero baratanguye kuyiraba mbega iyo ndirimbo uyifuza yisanga he iri ku ma plateforme yose ubu hama ushaka kureba clip kuri YouTube irahari urashaka kubabwira izina rya YouTube yawe uko yitwa Linda Moumou Linda espace Moumou naho yandika Linda yanditse déjà vu akaca Linda iciza naje nabibonye hanyuma babandanye bagira subscribe babandanye no kuri babandanye baneze imbere ni byiza kandi bahora batwumvira nizere ko tuza no kuyipininga muri comment comme ça bashobore kuyibona link y'ino ndirimbo hari akantu uririmba ati mana dusange ku murongo yes tugomba rero dukore iyo akapera tagufasha uba ko nagafasha mane tusande ku murongo mu rukundo afite passion sinamurekura nubwo yabari namoni afite ukuntu atuma nijya anyita utuzina dukora ku mutima ma yamayeho bisinakwepa harahana nkora nkumva lost mapa my baby boy just take it easy duwawe wose ngawufata trigger aba magambo tubahaye reka you killing me softly wow congratulations merci munasikia sauti ndugu zangu muzane views turayakeneye no kuri tumushigikire ama challenge ari abantu basanzwe bakora ama challenge gushira kuri TikTok arabikeneye félicitations merci beaucoup usanzwe wumva indimi zose rero wewe si zose si zose ariko izi wacu ndazumva nyine hagati y'icongereza n'igifaransa nizere igifaransa nico maîtrise cyane igifaransa ko ariho mba kuva mes 11 ans urumva nico kirimi go vraiment niyo ngira na famille yawe iba yego okay mu buzima bwa misi yose ukora iki ndi umu aide-soignante nkora muri ni intérim ndatourna okay okay tugarutse kuri no ndirimbo kweri kiri jambo mana dusange ku murongo hari abana bashaka kuvuga ati mbega yakoresheje note yaho kubera mu Burundi dukunda gutonda cyane ku mirongo kweri urumva nivyo bigezweho kenshi usanga amahorasyo unya ari a distance urumva rero abantu benshi usanga bari ku matelefone buri a distance
iwanje iwanje naje ndibivuge cyane ariko abakozi bawe barakeneye ko babwira nawe Linda ko ndababwira iyi relation yawe kwiriye yanje imeze neza iri he iri à distance iri hose akunze bagateke baranteye indobo Yesu urashaka kubandanya ati rero usanga kenshi unye abantu bari mu relation à distance rero cyo usanga kenshi umuntu aba ari kuri telefone buri kanya kureba nimba umukunzi wanje ku murongo ni online okay urumva rero tuba turi online buri kanya okay hariho akandi kantu waririmbye ngomba ko nako ukamfashe kavuga ngo somebody took my heart amafirezi kansaza yasibye aba ex biki na bamwe bihisha for to break my heart abiyo sanfa bimadiyo ngoresha ibutarabona I see the future cause of your love na superman utaminduka baby deja vu like a vu 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 wow. yeah bakunze bagateke twarose umuntu muri industry 257 okay hariho aka challenge tugomba tukore hanyuma wowe urazurishura entre yaba bastari babiri c'est votre comparaison ça veut dire urabimenya iryo ushimye ucurivuga entre iyo challenge urayizi tugende ndareba Fernando Kiriko none ko bikaze bose oya Linda uravuga ndore mumwe OK. Je vais répondre à ma façon. Non plus. Écoutez. Maintenant tu vas répondre. Non vuga ngo Kiriko cyangwa DJ Fernando par rapport à quoi en fait c'est quoi nous? Uravuga tout simplement. Ako bitari noze professionnel juste noze yawe. Umuntu kwa genre wewe ikiza mu bwenge bwawe nimba uri aba parents nimba ari ndimbo wakunze kuri we ukaca umuvuga sawa ariko singomba kuvuga ngo bose kubera bose twese turabakunda bose okay ndakunda vibe ya Kiriko ndakunda na game meze kazi ka DJ Fernando arakora cyane ntagusiguriye game ndavuga hanyuma wowe utora umwe twagiye Fernando Kiriko. Okay, Kiriko. Kiriko Double J. Kiriko. Double J Natasha. Okay, Kiriko. Natasha Satpi. Gute Natasha kandi. Wewe ishura. Okay, Natasha Satpi. Mwabantu ngo mahitamo ino muntu game iranyije iragoye game no urayitora ndagutora mu nyuma ndagufasha basi nta kimwe none ushaka kubaza ngo ngomba kuboneka nabi wapi Natasha Satpi sawa Natasha Satpi Big Fizzo bose ndabare Jean Big Fizzo Roriro Eyo wowe kuva na kera nafana Big Fizzo n'ukuri yo kuva na kera mbabari rero ararimba neza kandi gusa umuntu wese arafise comment dire umuntu yisantamo umva kuva kera kuva ngira umwana Fizzo naramukunda cyane wow narorero arimba neza cyane ako nibivuze ngo ariko Big Fizzo Big Fizzo go vraiment Big Fizzo Kidumu Kidumu wow Big Fizzo MB Data. Big Fizzo. Big Fizzo Money Afraid. Après en fait biragoye kuko sinzi ndimo ndakondesha kwa compara ku par rapport à personnalité numva rero birancana. Big Fizzo Money Afraid.
Big Fizzo. Big Fizzo Kirikou. Kirikou? Amashi menshi cyane kuri Kirikou. Sinzi igituma Kirikou agarutse. Non, ndakunda vibe ziwe. Oh. Yeah. J'aime bien. Vibe ku ruhande ruwe. Kuri scène, kuri envie no muri privé, no mwana mwiza ya. Oh, okay. Après nyine mwamaye ma challenge ariko aragoye kuko je sais pas sinzi ukuntu no compare abantu babiri gasanga. Tura umuntu mu ntango yaje hanyuma ukamugarukana mu nyuma tukabafise icavutse. Nimba yari Big Fizzo wari kumugumako. Na Fizzo ndamukunda, Fizzo ni mu legend donc enfin muri kwa turamunzi jusqu'à maintenant Kirikou arafise icavuze. Kirikou nawe arabikora neza donc il fait bien son boulot, yararirimba neza donc Wow, thank you. Merci beaucoup. Nizere yuko ntawe tugutera Nigeria. J'espère. En tout cas, bambabarire nuko. Mu kurangiza kandi turatumiriye n'abakunzi ba Gatech bagende bakurikirana urubuga rwa Linda Moumou naho nyene bagira ama subscribe kandi ubona yuko ariko arazi. Turagushimiye rero kandi twizeye ni twagutuma ikindi gihe ko muzoza. Bien sûr. Courage. Merci beaucoup. Merci, turangije tuvuga ngo ciao ciao. We love you. Thank you.